Ndabaramukije bakunzi ba Rutwitsi Vivo TV, ndabaha ikaze kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube, ndabasaba gukanda subscribe cyangwa se sabone na like na partage, nzoba mukoze. Ndabafitiye amakuru ariko aravugwa cyane kuri Ero no kuri Copa America byaraye birangiye, aho abanyezamu b'imigwi yatwaye ibikombe ari bo bose batwaye ibihembo by'abanyezamu bigenje neza muri aya mahiganwa yose, aho umunyezamu w'Ubutaliyano Gigi Donnarumma niwe yatowe nk'umukinnyi yigenje neza kuruta abandi muri iyi Ero ya 2020. Abaye umunyezamu wa mbere kuva Ero ibayeho atowe nk'uwihiganwa. Umva n'umukinnyi yigenje neza mu ihiganwa, amaze imyaka 5 asamira umugwi nserukiragihugu w'Ubutaliyano gusa, ntarigera atsindwa ibitsindo 2 mu rukino rumwe. Afise imyaka 22, aheruka gusinya mu mugwi wa PSG avuye muri AC Milan ku buntu, aho amasezerano yiwe yari yarangiye. Yabaye intwari y'Ubutaliyano mu gusuma gukuramwo za penalty muri 1/2 no muri finale. Muri Copa America naho ni umunyezamu wa Argentine Martinez yabaye umunyezamu yaranze ihiganwa, yigenje neza mu higanwa, nawe akaba yatahukanye agashimwe k'umunyezamu yigenje neza. Ariko umunyezamu wa Ubutaliyano wewe aje ari gahebuza, aho wewe yahawe igihembo c'umukinyi yigenje neza. Ariko n'umunyezamu wa Argentine yari yakuye amapenalty menshi, aho ariwe yanabashikanye no kuri finali mu gukuramwo za penalty, gukuramwo amapenalty menshi. Nawe nyene yakuyemwo amapenalty agera muri 3. Ubutaliyano rero akaba ari bwo bwatahukanye iyi Ero ya 2020 mu gutsinda ku mapenalty 3-2 y'Ubwongereza, aho Ubwongereza Rashford na Jadon Sancho na Bukayo Saka aribo bahushije amapenalty. Abanyamakuru benshi bariko barata umwikomo ku mumenyereza w'Abongereza yuko ariwe yatumye Ubwongereza butsindwa, kuko yahaye amapenalty abana bakiri batoya bataragira ubumenyi mu kibuga. Kandi abantu benshi bariko baravuga yuko bashobora kumufatira ibihano kubera yateresheje amapenalty abana batoya mu mugwi w'igihugu, kubera ngo birashobora gutuma abo bana baca bafata n'ingingo yo kudasubira gukinira umugwi w'igihugu, kuko bisigura yuko ari nk'abo baba batanze igihugu. Muri Argentine naho, aho Argentine yaraye itahukanye igikombe ca Copa America bwa mbere mu mateka ku mukinyi wa Lionel Messi, aho bamushimije gusonza n'umumenyereza w'iyo ekipe, kuko Messi ngo niwe yabafashije biboneka cane. Bamuteruye baramuduza hejuru, bamuterera hejuru, wamenga ni nk'ibabi bariko baraterera hejuru. Abantu bose bashimira Lionel Messi, nta wundi mukinyi bashimira atari Lionel Messi, naho kuri iyo finali atariwe yatsinze igitsindo cinjijwe na Angel Di Maria, ariko amashimwe menshi ariko arahabwa Lionel Messi, nk'uko ariwe yanabafashije cane akabageza kuri iyo finali cane, kandi cane biboneka cane.
je nanje kuri nobishigikira. Lionel Messi yarabafashije cane, yaritanze gose gusumvya abandi bakinyi bose. Mw'iri joro ryakeye niho ibirori muri Argentine vyabaye, aho umuji wose wari wuzuye abantu, ntiwaronka n'ahantu uhonyora. Igisagara cose cari cuzuye abantu bishimira intsinzi ya Lionel Messi, mbese na Argentine bose kuba batahukanye igikombe c'uyu mwaka wa 2021. Mw'iyohero nyene umukinyi Cristiano Ronaldo akaba ariwe yarangije, naho atashitse kuri finale, gusa niwe yabaye meilleur buteur, niwe afise ibitsindo vyinshi muri iyi Euro ya 2020, aho afise ibitsindo 5, mbese akaba nawe yaciye ahabwa agashimwe k'umumeilleur buteur w'ihiganwa rya Euro ya 2020. Kandi hariko haravugwa ko ubu imigwi ikomeye, ibihugu bikomeye ari Argentine n'Ubutaliyano inyuma yo gutwara ivyo bikombe, iyo migwi yose ari 2, kuko yatwaye ibikombe vy'amahiganwa akomeye cane, kuko ivyo bikombe vyahuza ibihugu vyose vya Buraya mu mahiganwa yari muri Europe no muri Amerika. Muri transfer naho hariko haravugwa yuko umunyezamu Andre Onana yaramaze iminsi ari mu bihano vy'uko ngo yafashe ariko arakoresha ibiyovyabwenge, aho umugwi wiwe wa Ajax uriko urasaba imiliyoni 10, kandi umugwi wa Olympique Lyon uriko urabaha imiliyoni 5 z'amayero, ariko Ajax yase ngo mpaka imiliyoni 10. Uyundi mukinyi ariko aravugwa cane ni umukinyi Jorginho wa Chelsea, biriko biravugwa yuko ari nawe umukinyi afise kazoza, mbese akaba yanigenje neza, kuko yatwaye ibikombe 2 bikomeye cane ku mugabane wa Buraya, aho yatwaye UEFA Champions League, akaba atwaye na Euro 2020. Bariko baravuga ko nawe ashobora kuja mu bakinyi bariko barahiganirwa Ballon d'Or, ariko Ballon d'Or je novuga yuko yamaze kuronka nyene, kuko Lionel Messi amaze gutwara igikombe ca Copa America, yatwaye Copa America, Copa del Rey. Reka ndabarabire neza ibikombe Lionel Messi yatwaye mw'iyi sezo yose. Ni Lionel Messi amaze gutwara ibikombe 3 ari kumwe na Argentine, aho amaze gutwara Copa America ya 2021 n'igikombe ca GGO muri 2008, na Mondial y'abatarenza imyaka 20 muri 2005. Amaze gutwara na Champions League 4, Mondial ibikombe vy'ama ekipe kw'isi 3, Super Coupe d'Europe amaze gutwara 3, La Liga amaze gutwara 10, aho amaze gutwara na Copa del Rey 7, na Super Copa d'Espagne 8. Akaba ari Lionel Messi amaze gutwara na Ballon d'Or 6, n'iyindwi y'uyu mwaka turategekanya yuko ariwe bazoyiha. Ndagushimira wewe wumvirije ano makuru, ndagusaba gukanda subscribe cyangwa se s'abone na like na partage. Murakoze.